magenekerezo ya 13, 14 na 17 Ndamukiza uno mwaka, Umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yaragendeye intara ya Cibitoke, Igisagara ca Bujumbura, intara ya Bubanza n'umutumba Ntobwe wo muri komine n'intara ya Gitega, aho yagirishije inama abatowe mu nzego z'intango n'abaserukira ubuzi butandukanye. Ku mutumba wa Ntobwe akaba yakoresheje inama abenegihugu baho. Mw'ijambo yashikirije abitavye izo nama, Nyakwubahwa Ndikuriyo yabanje kwifuriza abarundi bose intsinzi mu matora yimirije, yongera abamenyesha ko uno mwaka ari uwo kwandikisha amateka mashasha ku gihugu. Yaciye atanga akarorero ko ari ubwa mbere umukuru w'igihugu c'u Burundi arangiza ibiringo vyiwe yatorewe agakorerwa mu ngata n'uwundi biciye mu matora. Yongeye avuga ko ari rya mbere abarundi bahunze igihugu batahuka amatora yimirije mu gihe ibindi bihe bahunga. Yaratanze n'ubundi burorero bujanye n'amateka y'u Burundi. Ibi tugiyemwo vyaho umukuru w'igihugu aheza ibiringo mwamutoreye abenegihugu twamutoreye vyanditswe n'amategeko agaheza ibiringo vyiwe vyemewe n'ubwa mbere bishitse mu gihugu c'u Burundi kuva kibaho. Cito twavuze tuti ni umwaka wo kwandika amateka mashasha, ntivyari bwabeho, urumva ni bishasha. Tugiye rero mu yandi mateka, dutangwe amateka mashasha. Twipfuza yuko ayo mateka yobandanya imyaka ibihumbi n'ibihumbi imbere yacu. Dushimira Imana yuko yagombye yuko twebwe turi kwisubu turi mu Burundi ubu ariko twandika ayo mateka. Dutanguye amateka mashasha kandi ke tuyanditse. Twipfuriza abana bacu ko bo bibandanya. Twipfuriza abuzukuru bacu bazobandanya. Abuzukuruza bazobandanya. Inzukuruza zizobandanya. Ayo mateka mashasha rero akikujwe n'ibintu vyiza gusa vyishi mu gihugu cacu. Ni murabe namwe igihugu mwene gitekanye. Murabona yuko ari ibintu bidasanzwe bikikuje amateka mashasha twandike. Ayo mateka mashasha tuyanditse hari vyahindutse. Kera amatora ageze abantu barahunga, none ubu amatora aragera bagahunguka. Ni bishasha. Umukuru w'Inama Nkenguzamateka ntibagiye gutanga impanuro zitandukanye, harimo n'izijanye no gukomeza indero y'urwaruka, kugabanya imvyaro no guhindura ingendo. Abitavye izo nama bararonsa akaryo ko gushikiriza imyitwarariko yabo. Bimwe mu vyo bashikirije vyari vyerekeye gutanga umwavu w'ikizungu ukwiye kugira ngo bifashe abarimyi kugwiza umwimbu, gukwiragiza amazi meza ahatari, gutorera inyishu ikibazo c'isukari itaboneka neza, kubuza ivyo kubandanya kubaka mu kiyaya c'imbo ahubwo nyabuna hagaheberwa uburimyi, kubahiriza ingingo zo kwikingira umugera coronavirus, kubaka ibiraro aho bitari n'ibindi. Nyakwubahwa Révérien NDIKURIYO yaciye abitangira inyishu, yongera avuga ko ibindi bizotorerwa umuti n'inzego zibijejwe.